Imana ishimwe cyane ndaramukije abakunzi ba Holy Canaan TV ku mazina nitwa Pastor Landry Bukuru nkaba nashaka dufata akanya ko gusenga imbere yuko dusangira ijambo ry'Imana. Ora Mana yacu turagwaye icubahiro uri Imana igira neza ndasengeye abakunzi ba Holy Canaan TV kugira ngo ubutumwa bagomba bumve bubavana ahantu bubashikana ahandi. Urakoze mpwemu yera kuri ku gikorwa hezagira umuntu wese afashe kano kanya ko kumviriza ijambo ryawe ni mu izina rya Yesu senze amen. Uyu munsi ngomba tuyage ijambo rivuga ngo kora igikorwa c'umuvuzi w'ubutumwa bwiza. Nimba ari ikintu shingiro riko riratakaza canke riko riribagira ni ikintu co kuva mu mpome zine tugasohoka kubwira abataramenya Imana amakuru ya Yesu. Hari ukuntu Satani ariko aradutera anesthesi nk'ishengero ugasanga turyohererewe kuguma mu makoraniro, turyoherewe kuguma dusirimba mu gihe Satani wewe ari hanze ariko aronona yongera yica yongera atikiza abataramenya gakiza. Rero shengero ry'Imana dukanure dusubire mu mutima w'ivuga butumwa. Abantu benshi bariko bapfa batamenya umukiza. Twama twagiye ku mbuga tukabona abantu Satani yishe mwisanganya, yishe mu ntambara. Abo bantu bose bapfa batamenya umukiza. Ariko ishengero twibereye mu bisirimba, twibereye muri concert ha kugira sortie d'evangelisation ngo tugende ku ngo tuvuga ubutumwa bwiza. Rero igikorwa civuga butumwa niyo mission principale Yesu yaduhaye. Muribuka muri Matayo nyene yabwiye abigishwa biwe ngo nuko ni mugende mu mahanga yose mubwire ivyaremwe vyose ubutumwa bwiza. Ico gikorwa nticahawe abavuga butumwa gusa, cahawe abantu bose bakiriye agakiza. Dufise inshingano canke devoir yo kubwira ubutumwa ivyaremwe vyose. Nimba uri muri bus vuga ubutumwa ko mwicaranye. Nimba uriye bajaj bwira ubutumwa ujya muna gutwaye muri bajaj. Nimba uriye moto bwira umumotare ubutumwa bwiza. Ugerageza aho uri hose ushingira intahe Yesu. Hari abakunda kuvuga ngo iyo mpano nayo nahawe sinzi kuvuga ubutumwa, sindi umu evangeliste ntaco bitwaye. Icimana gusaba ntigusaba kuvuga ubutumwa ngo ugende usome ma Bibiliya. Genda ushingira abantu intahe ico Yesu yagukoreye. Kandi nta muntu numwe yizeye Yesu adafise intahe yoshingira abandi. Yesu nimba yaragukijije akaboregwe genda ubwire izindi mboregwa ingene yagukijije akaboregwe. Yesu nimba yaragukijije ubusambanyi genda ubwire abandi basambanyi ingene Yesu yagukijije ubusambanyi. Bashingira intahe hanyuma Imana nayo icikora ivyayo ibemeze. Twebwe igikorwa cacu turavuga Imana nayo akaba ariyo yemeza. Reka dusome muri Mariko 5:18. Ni inkuru y'ukungene Yesu yakijije uwaraboshwe n'impwemu z'abadayimoni za gitero. Yesu amaze kumubohora hari ikintu cakoretse. Ku murongo wa 18 Mariko 5 havuga ngo ariko aratambukira mu bwato uwari yinjiwemo n'abadayimoni aramwinginga ngo agume kuri we. Yesu ntiyamukundira aramubarira ati jimuhiri wawe mubi wanyu ubabarira ivyo Umwami Imana yagukoreye vyose kandi ingene ikugiriye ikigongwe. Aragenda atangura gukwiza i Dekapoli ivyo Yesu yamukoreye vyose. Abantu bose baratangara. Ni kuvuga ngo uyu mugabo yaraboshwe na gitero c'abadayimoni amaze kubohoka yashatse kubandanya kurikira Yesu. Mugabo atubyaye ngo Yesu ntiyamukundiye. Yesu ntakundira umukristo aguma yicaye mu rushengero. Yesu ntakundira umukristo aguma gusa sirimba ataja kuvuga ubutumwa. Uyu mugabo yashaka kwikurikirira Yesu kugira ngo yibandanize yakurikira Yesu nyene aryoherwa kurya imikate n'ibitangaza. Mugabo yasambye atoya jewe kugira ngo ndakubohore kwari kugira ngo ugende uvuga ubutumwa. Rero genda mubi wanyu mubo mu rugo rwawe mu bacuti mu bagenzi ubabwira ivyo Umwami Imana yagukoreye. Uwo mugabo rero ngo acarasohoka agenda abwira abi Dekapoli bose ivyo Umwami Imana yamukoreye. Hama ngo abantu bose baratangara. Iki kintu rero Imana yakoreye uwo muntu nico nawe iriko iragusaba. Genda mubi wanyu, genda muri bajya mwigana, genda muri bajya mukorana, ubabwira ivyo Umwami Imana yagukoreye. Ubabwira uti nari impumyi none ndabona. Ubabwira uti nari imboshwe n'akaboregwe none uyu munsi ndidegemvye. Ubabwira uti nta mahoro nari ifise none uyu munsi ifise amahoro. Bashingira intahe. Nico Imana iriko iragusaba. Kandi abantu bakora iki gikorwa co kuvuga ubutumwa hariho isezerano ry'uko Imana izobaha impera. Bibiliya ivuga ngo abashikanye benshi ku kugororoka bazokwakaka nk'inyenyeri. Vyumvikana ngo umuntu wese akora igikorwa cyo kuzana abandi kugakiza
Imana imubikiye impera ikomeye mu ijuru. Nico gituma rero dukwiye kubikorana umwete, tukagerageza buri munsi dushingire ntaha abandi ivyo Yesu yadukoreye. Ntiwemere ko umunsi wijana uko. Ntiwemere ko umunsi uhera udavuze Yesu. Bwira abantu Yesu, babwire. Kandi uyu munsi rero vyaroroshe, turafise ama WhatsApp, turafise ama telefone. Ivyo ni ibikoresho dushobora gukoresha mu kubwira abandi Yesu. Nimba ufata ugaposta kuri statut ukandika verse, uzoba uvuze Yesu. Nimba ushobora kuja muri groupe ukarungikamo audio, yaba audio y'umuvuga butuma nka Chris Kanguka, ukayirungika mu bagenzi, uzoba ufashije igikorwa civuga butumwa gutera imbere. Nico gituma rero gerageza uburyo bwose uvuga ubutumwa bwiza. Paulo abwira Timoteyo ngo umuvuge mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Nawe ngo marakwiye ngo ubutumwa bwiza ubuvuge mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Ubuvuge ku ma statut, ubuvuge muri WhatsApp, ubuvuge kuri Facebook, ubuvuge kuri statut. Ntiwemere ko hajako ibintu bitubaka. Ntiwemere ko hajako ibintu bisamaza. Ntiwemere ko hajako ibintu bitagira akamaro. Fata statut yawe uyigire podium, uyivugire ku butumwa bwiza. Jewe mu mihigo nihaye ku bantu bazi ivyo mporashira kuri statut no kuri Facebook, nta munsi urangira ntavuze Yesu. Ibi rero niko ndababwira, sindiko ndabaraga ivyananiye, ndiko ndabaraga ibintu usanzwe nkora. Buri munsi ndashikiriza ijambo ry'Imana, haba ku ma platform yose nkoresha, Facebook, TikTok, statut. Buri munsi namashirako ubutumwa bwiza. Kandi ngoma ndababwire, ubutumwa bwiza ntibutera isoni, ni ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza. Ntutegwe isoni no kuvuga Yesu. Nimba baraba match, badategwa isoni no kuvuga Lionel Messi, badategwa isoni no kuvuga Cristiano, badategwa isoni no kuvuga Mbappe, wowe utegwa isoni no kuvuga Yesu kute? Gena muraba abantu bakunda match, baragerageza bakakumvisha ingene Real Madrid ikomeye, baragerageza bakakumvisha ingene Argentine ikomeye, baragerageza bakakubwira nyene equipe bafana ingene ikomeye. Natwe kabuki tugira amasoni yo gushingira intaha abandi ingene Yesu wacu akomeye. Kandi abafana ba match ntaco bunguka, batahira gusa kuvuza induru. Mugabo twebwe Imana idusezanira ko nitwazana benshi kugakiza tuzokwakaka nk'inyenyeri. Rero nagoma ntera intege umuntu wese akora nkurikira, azi ko yizera Yesu mwami n'umukiza, akanwa kawe ntigaceceke. Buri munsi ushingira abantu intahe Yesu. Buri munsi uposte verse biblique, uposte video ishobora gutuma abantu bamenya Kristo. Naho rero jewe ngarukije ijambo Imana yantumye kubashikiriza ryo kubabwira ngo mukora igikorwa c'umuvuzi w'ubutumwa bwiza. Kandi nta excuse ni mushobora kuvuga ngo jewe sinzi kuvuga. Oya, ivyo nivyo Mose yabwiye Imana ngo rega je sinzi kuvuga. Nkuko benshi uyu munsi ashobora kuvuga ngo rega je sinzi kuvuga ubutumwa. Umvirize, Imana yabwiye Mose ngo nije nzobana n'akanwa kawe. Yacu uvuga ngo sinzi kuvuga. Erega twese ntituzi kuvuga, ni Imana idushoboza. Dushobozwa byose na Kristo aduha inkomezi. Nawe nubwo ushobora kuba utazi kuvuga ubutumwa nkuko ndiko ndabikora, ugurura kanwa ushingira abandi ntahe Yesu. Hama Imana izokoresha iyo ntahe yawe mu kubazana kugakiza. Uruhara rwawe nubwo kuvuga, mwemera nawe niwe ajeje kubemeza. Murakoze rero, ndizera ko inyuma y'uno butumwa mugiye kunyaga benshi Satani mubazana mu bwami bwo mwijuru. Yesu abahezagire, mubandanye mukurikira ibiganiro bica ngahanye kuri Holy Canaan TV naho butaha.